haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. Ndabahaye mwiriwe abandi nimwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 2026 ruheshi 2025 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Dondo Dyemba z'umutima mu buhinga bw'ivyuma naho hari Aubin Felix Rankunda. Reka ntangure ndabashikirize ingingo ashimikiyeko. Uguhohotera abantu biracibonekeza mu Burundi, leta igasabwa gukurikiza amategeko agwanya ico caha hamwe no gushigikira abo ubutungane mpuzamakungu bumaze kwerekana ko bahohotewe na leta y'u Burundi, bigashikirizwa n'ishirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi akate Burundi. Abanyagihugu basabwa kuba mu bigwati kugira bashobore kuronswa umuyaga nkuba. Uyu mwaka wa 2025 ukazorangira amakomine yose amaze kuwuronswa. Perezida Evariste Ndayishimiye niwe yaraye abishikirije. Bamwe n'abandi bakabona ko iyo mvugo ariyo usinziriza abarundi. Hari n'ayandi ariko mu mpera muraza gukurikirana ikiganiro ineza y'Imana. Idonido mugume hafi ni mukanya kazi. Iyi muriko murumviriza ni radiyo haguruka. Radiyo haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cyacu. Wicerekwa nikibona ikibarirwa naco ni icumva. Duhagarare bwuma ntidusubire mu ntwaro y'umugambi umwe rudeni. Rero umugani w'incungu ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye ati n'abagwanya demokarasi barayikeneye. Abo bita badede nabo nyene basa n'abaguswe, ntibahereza y'umutwe. Twese hamwe haguruke tuhabuze ico twagwaniye na cane cane kuva Ndadaye agandagura. Hariho abantu bavuga yuko kugwanya leta biragoye, kugwanya igihugu biragoye. Ntitugwanye igihugu, ntitugwanya leta, twebwe tugwana n'amabandi yafashe igihugu aracicarira, hanyuma apre atubwira ngo sirikire inyapuri y'anabana. Ntishobora kubyemera. Amabandi rero si igihugu, amabandi si igihugu. Amabandi umuntu arahaguruka akayagwanya gushikaho ayasenyura. CNDD-FDD bishobora kutunanira, ntimugire na hesitation. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abazungu. Abazungu baragiye. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abamobutu baragiye. CNDD-FDD uwo munsi tazi na yone ayipiraja. CNDD-FDD mubona muyitinyiriye. Ubwoba mufise nizo nguvu zayo. Umunsi ubwoba buzoduheramo. CNDD-FDD izorarigiye. Ndongeye kubaramutsa.
uwa 26 ruheshi n'umunsi mpuzamakungu wo gufata mu mugongo abahohotewe. Kuri uyu munsi ishirahamwe Rukristo Akate Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu ryari riramutse risuzuma uko uguhohoterwa abantu mu Burundi zifashe kuva mu mwaka wa 2015 gushika ubu nigikwiye gukorwa kugira ngo haboneke ubutungane ku banyagihugu baguma bahohoterwa n'abari mu nzego za leta y'u Burundi canke abatumwe n'abari muri izo nzego. Umushingwamanza Armel Niyongere aramutswa iryo shirahamwe amenyesha ko ihohoterwa rya kiremwamuntu mu Burundi ico caha kiguma cibonekeza n'ubu ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Ishirahamwe Akate Burundi rikaba rifasha abahohotewe babuze ubutungane mu Burundi kwitura ibisata bitandukanye vya ONU harimwo igisata kigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu, aho hariho n'amadosiye amaze kugaragaza ko leta y'u Burundi ihohotera kiremwamuntu kuko biba vyakozwe n'abakozi bayo. Leta y'u Burundi ikaba yaratanguye kuza iragira ico ivuze ku birego iregwa muri ayo mashirahamwe mpuzamakungu agwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu. Akate Burundi isaba ko amategeko ahari mu Burundi yanditse kandi meza agwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu yokurikizwa. Ihohoterwa rya kiremwamuntu arivyo bitorture mu Gifaransa biguma vyibonekeza kuva mu myaka iheze dufashe kuva imvururu zabaye mu 2015 gushika ubu turabona neza yuko ico caha kiguma kibonekeza no kuva hashize ku butegetsi President Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2020 naho nyene ico caha cagumye kibonekeza aho abakozi ba leta bari mu iperereza mu gipolisi mu gisirikare baguma bahohotera abanyagihugu bakanabanyuruza cyane cyane hariyo abantu benshi twagiye turafasha n'ubu tubana dufasha tukabafasha mu kwitura ibisata bitandukanye vya ONU hariho gisata kigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu i Geneve, hakaba hariho n'amadosi amaze gushika imbere aho leta y'u Burundi bayagiriza guhohotera kiremwamuntu kubera biba vyakoze n'abakozi bayo. Ivyo rero intambwe ishimishije. Iki naco nuko tubona yuko ubu leta y'u Burundi igerageza kwishura ku birego tuba twatanze. Nivyo ni ibintu vyiza, ariko tugasaba yuko cyane cyane amategeko yokurikizwa. Amategeko yokurikizwa kubera ubundi bufite amategeko meza cyane agwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu, tugasaba yuko yokurikizwa kujya yanditswe. Muri Akate Burundi basaba kandi leta y'u Burundi gushigikira abahohotewe n'abakozi bayo bakoze icaha kikaba kimaze kwagira leta biciye mu mashirahamwe mpuzamakungu agwanya ico caha. Iryo shirahamwe rimenyesha ko umurundi wese azohohoterwa rizomufasha kwitura ubutungane mpuzamakungu. Iki naco nuko nk'abaheruka kuronka ayo makondanation kuri leta y'u Burundi, dusabe ko leta y'u Burundi yogerageza kubashigikira ikaba agashumbusho ko twari twarumvise yuko yari yashyizeho itegeko yuko umutegetsi wese umukozi wa leta azokora icaha niwe azokwitangira amahera hama bakayamukata, leta ikayatanga hama bakayamukata ku mushahara. Ninaza rero ko boraba ingene baza barakurikirana abo bakozi ba leta baguma bikinga inyuma y'ubutegetsi bafise kugira bahohotera abanyagihugu. Ico turiko turakora nuko twaratanze na nimero ya WhatsApp uzo barungika amakuru yerekeye ibihohoterwa bagiriwe canke ibibazo bashaka kubaza vy'ubutungane amadosiye yabageze. Ivyo rero ni mu nzira yo kubafasha. Iki naco nuko uzohohoterwa wese tuzogerageza kumufasha cyane cyane mu kwitura
ubutungane kuko ubutungane kenshi bw'Uburundi ntawe bukurikirana ico caha cyo guhotera kiremwa muntu arico gituma dusaba yuko batogira ubwoba babonye batabuzurije mu butungane bw'igihugu dushobora kwitura ibisata bitandukanye vya ONU nka komite contre la torture cyangwa igisata cya Afrika kijejwe hagati y'akazina muntu tukarabinye turonko ubutungane bubuza mu Burundi zo burondera mu makungu. Ni umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ahamagarira abarundi kwijukira kuba mu bigwati kugira bashobore kuronswa umuyaga nkuba maze bakore biteza imbere. Ivyo President Evariste Ndayishimiye yabitangarije muri komine Songa intara ya Bururi ku munsi wa kabiri uw'indwi igenekerezo rya 24 ruheshi mu bikorwa vyo kugurura urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Jiji. Uwo aramutswe igihugu c'u Burundi yemeje ko amakomine yose azoba yaronkejwe umuyaga nkuba imbere yuko uyu mwaka wa 2025 urangira. Bamwe n'abandi mu bumvise ivyo vyavuzwe na President Evariste Ndayishimiye babona ko iyo ari imvugo yo gusinziriza abarundi mu ntumbero yo kubibagiza amagorwa hamwe n'ubukene butagira izina batewe n'intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD FDD. Abarundi bose ngo nibaje hamwe nyabuna bikure ko ubwo butegetsi bwama buvuga ivyo buzorangurira abanyagihugu ariko bigaherera mu majambo gusa. Inkuru dushikirizwa na Aline Munezero. Twarabonye neza tuvuganye na Regidezo uwo mwaka nta komine nimwe itazoifise amatara muri Burundi. Uwo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari ku munsi wa kabiri w'indwi igenekerezo rya 24 ruheshi umwaka wa 2025 mu bikorwa vyo kugurura urugomero rw'umuyagankuba rwa Jiji. Urwo rugomero rukaba rwubatswe muri komine Songa intara ya Bururi. Amaze gutangaza ko amakomine yose yo mu Burundi yagiye kuronswa umuyagankuba w'ishirahamwe Regidezo ahamagarira abarundi kwijukira kuba mu bigwati kugira bashobore kuronswa uwo muyaga nkuba maze bakore biteza imbere. Umviriza uko bisigurwa na President Evariste Ndayishimiye. Kagira umureka gukora ngo yabuze umuyaga nkuba. Ikintu maze kubona gusa n'urutonde niko rubagora. Yagiye mu gisagara ca Bujumbura ugaca usanga umuntu yasize ihinguriro ahasanzwe haba abantu atamuyaga nkuba warugenewe guhabwa amahinguriro muri iyo quartier. None rero aduca dusaba n'izindi nzego zibijejwe yuko berekana bati amahinguriro azoja ngaha ahazoba amadandarizo kugira ngo tumenye ingere natwe dutanga umuyaga nkuba. Aya matara azosanzara mu mihana kujya mubaho musanzaye. Hari akamaro kanini gakomeye ko kuba hamwe. Iyo muba hamwe muca muronka amazi n'amatara. Iyo muba hamwe indimiro zacu zica zaguka. Turashobora guca tuzikora neza tukazitunganya kubera zango zisanzaye zagiye hamwe. None rero n'abene gihugu kugira namwe muronki bakwe muramigwe n'ayo matara bazoyatanga bayabasanza mu mwonga mutangure kwiga kuduga kuba mu bigwati niho bizogenda neza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongera agashikiriza ko hari n'ibindi bikorwa byari byaranse ko birangurirwa mu makomine n'amazone kubera ko umuyaga nkuba utarahashika. Kubwa Evariste Ndayishimiye umwaka wa 2025 ngo n'umwaka w'ikimenyetso kiganisha ku iterambere. Hariho n'ibikorwa bimwe bimwe bya leta byahora binanirana. Hari umugambi wa digitalization tugomba gushira mu makomine yose y'igihugu ndetse no mu mazone. Bose bavuga bati none muzogira digitalization mutagira umuyaga nkuba. None rero aya matara gumaza nibindi vyiza. Digitalization nayo murazi ko ari yizana intwari ibereye. Ntidushobora gutera imbere tukagira umuyaga nkuba. Vyerekana akamaro k'umuyaga nkuba mu gihugu ikintu gikomeye cyane. Ndabivuze kugira ngo mbwira abarundi ubu ko dutanguye wa mwaka twavuga tuti no mwaka wa mbere ugana igihugu giteye
imbere 2025 n'umwaka w'ikimenyetso uyu muyaga kuba turiko turazana no kugira ngo abimbuzi bimbure abahingura bahingure umwaka w'umunyamwete abanyamwete ndabasavye muve hasi iyo muva mukagera muri iki gihugu cacu dutangure gukora bamwe n'abandi mu bumvise ivyo vyavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye babona ko yari imvugo yo gusinziriza abarundi mu ntumbero yo kubibagiza amagorwa hamwe n'ubukene butagira izina batewe n'intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD abarundi bose ngo nibaje hamwe nyabuna bikure ko ubwo butegetsi bwama buvuga ivyo buzorangurira abanyagihugu ariko bigaherera mu majambo gusa bafise amakenga ko bagire bongere basahugwe abo ni abatwara amakinga aca amafaranga bita abataxivero bo mu Buterere Kamenge na Kinama muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura nkuko vyiganwa nabo batunzwe n'uwo mwuga uwitwa Emmanuel yahoze arongoye ishirahamwe Sotavebu y'abakora umwuga wo guca amafaranga bakoresheje amakinga imbere yuko rihagarikwa ngo niwe ariko akora rusansuma rw'abataxivero abarongoye abandi bategekwa kugura baje y'ibihumbi 5 abandi nabo bategekwa kugura ikarata y'akazi uwo Emmanuel ngo ashaka kugarukana ivy'imbuga z'amakinga mu gihe leta yari yabihagaritse abatwara amakinga aca amafaranga bagakeka ko bagire bongere basahugwe amafaranga ngo nkuko vyagenze imbere yuko ishirahamwe bari bahurikiyemwo ryugagwa bagasaba kuronswa umuco umwe mu bo twaganiriye tumukurikire ariko ijwi ryahinduwe uwo bita Emmanuel nariwe yahoze arongoye ishirahamwe ya Sotavebu igihe ritari bwahagarikwe ubu niwe yasubiriye kuza kuvyura iryo shirahamwe ryongera gukora rero riko rirakora n'ukumva bariko baragira rusasuma bariko barandika abataxivero bose urumva bitungo bashefu nibo bategekwa kuja barondera amabaje mba rero amabaje mba agugwa 5,000 hama rero abo bitatu abataxivero bato rero mbabona nabo bariko bategekwa kugura ikarata y'akazi ego nuko ibintu biriko biragenda mba rero bashyiramo ibintu by'ibyago byo kwandikwa ku nguvu urumva bagarukana bimwe vy'imbuga kandi dusanzwe tuzi yuko nyakubahwa umushikiranganji yari yabikuye ibintu vy'imbuga mba rero musanzwe ubu nivyo vyongeye kugaruka ama rero ntituzi yuko umushikiranganji yoba yasubiye kwivuga bikabasubiraho mba rero ntituzi ukuntu iryo shirahamwe ryongeye kugaruka kandi tuzi yuko umushikiranganji yabihagaritse rero twagomba mutubarize nyine vyifashe ntidusubire gusahurwa kubera birababaje cane birababaje ego kandi ngo ibiro by'iryo shirahamwe nyene biri mu kinama ngo niho biri kuri etaje yo kuri biso na biso kuri barabara ry'ikaburimbi rigabura Cibitoke na Kinama ego nuko ikibazo cifashe yego mutubarize ntitwongeye gusahurwa kubera birababaje sawa murakoze twagerageje kurondera abo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ubwo budandaji kugira bagire ico bavuze kuri ayo makenga y'abo bataxivero turabakena bamwe n'abandi babona ko intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD irangwa n'akajagari ngo nta na kimwe gikorerwa mu muco bagasaba abarundi bose guhaguruka baharanire gushira imbere yabo indongozi zikorera ahabona reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duca dutandukira igice ca nyuma cano makuru haguruka abarundi humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humura igihugu ciza gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda
hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru, baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwamba twitangira abanyagihugu, twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi. Mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera Abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo Barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Nkuko mwavyumvise mu ntango, uyu n'umwanya w'ikiganiro Ineza y'Imana. Kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 26 ruheshi 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umwanditsi w'inkuru nziza Luka, ikigabane ca 4 kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 19 mu gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitege abiri. Abo bashobora kureka inshuti wizeraga nazo zikakuvaho, ariko Imana yo mw'ijuru iraguhetse ku mugongo wayo. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe nshuti bagenzi mwese muriko muranyumviriza muri kino kiganiro Ineza y'Imana. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, ndakwifurije amahoro y'Imana aganze umutima wawe, waba uri hafi waba uri kure, Imana yo mw'ijuru ikugirire neza. Tugiye rero gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi riri mu gitabo c'umwanditsi Luka, igice ca 4 turera ku murongo wa 14 turashikana ku murongo wa 19. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mpwemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cose kihakikije. Aje Nazareti iyo yavukiye. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura abona ahantu handitswe ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka ukwemererwamwo n'Uhoraho. Amen. Imana yo mw'ijuru ihabwe icubahiro. Niri jambo ry'Imana nshuti mugenzi numvise twosangira, niryo jambo Imana yashize ku mutima wanje umunsi kugira ngo turisangire nawe, waba uri hafi waba uri kure. Ni jambo ry'Imana ry'inkomezi, ni jambo ry'Imana rigusubizamwo ukwizera. Turumvise iri jambo uko rimeze, uko rivuga ngo Yesu asubira iyo yakuriye i Galilaya, i Nazareti aho yavukiye, kandi ngo asubirayo ari n'ubushobozi budasanzwe. Bivuze ngo yasubiyeyo ari uwundi, uko bamubonye kera siko bamubonye bushasha. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Nshuti mugenzi, nkuzaniye ijambo uyu munsi rivuga ngo Yesu ahashitse ahindura ivyanse guhinduka. Ngo arahaguruka arasoma, abasomera ijambo rivuga ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe, ngo nico catumye ndobanuza amavuta
kugira ngo mbwira aboro ubutumwa bwiza, ngo yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho. Imana yo mwijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Nshuti mugenzi, iki gihe Yesu yagenda i Nazareti aho yakuriye, cari igihe gisa nk'iki turimwo, cari igihe abantu bari baboshwe mu buryo butandukanye, abantu benshi bari batwazwa igitugu, abantu benshi bari bifumbereje, abantu benshi bari bari mu bwoba, abantu benshi bari mu kajembegete, ntibabona imbere ntibabona n'inyuma, kuko ivyo bakora vyose byari bikorwa bakoreshwa ku gahato. Mani dutabare cyane, bakabikora ariko bakabikora badashaka, kandi babibakoresha bitwaje n'ijambo ry'Imana, bitwaje ko abakuru mu rusengero mu masinagogi. Mani dutabare cyane. Ariko Yesu ahaserutse ngo abasomerera ijambo kandi ngo acatangwa no kubigisha, ngo bose baratangara, batangazwa n'ubushobozi aje afise, kuko bahora bamucira imanza bakavuga ngo kariya si kagahungu ko kwa Yosefu umubaji. Arahagarara imbere yacu atubwira ibiki? Ko tuzi se w'uburyo yakuzemo, aratubwira ibiki uyu munsi? Ivyo yabikuye. Ariko ngo Yesu ngo agaruka, ngo ari n'ubushobozi budasanzwe, ngo arabigisha kandi ngo bose baramutangarira, ngo inkuru yiwe ngo ikwira mu bihugu byose byari bikikuje aho hantu. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icubahiro. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, nagira nkubwire ngo uyu munsi abantu benshi baraboshwe mu buryo batazi, kandi bamaze imyaka myinshi baboshwe. Abantu benshi baraboshwe n'amacakubiri y'ubwoko, abantu benshi baraboshwe n'amacakubiri y'intara, abantu benshi baraboshwe n'amacakubiri y'inzankano, abantu benshi bari mu mashari, abantu benshi bari mu nzigo, abantu benshi bari mu bwicanyi, baboshwe n'impwemu mbi y'ubwicanyi, abantu benshi bari mu mpwemu mbi zitandukanye. Ariko nagira ngo utangarize itangazo, Yesu arahagurutse kandi araje gutabara ubwoko bwe bumaze igihe kirekire buri mu marira n'agahinda, ubwoko bwe bumaze igihe kirekire buboshwe, ubwoko bwe bumaze igihe kirekire butwazwa ituntu. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro, Imana ishimwe. Abantu benshi baraboshwe mu buryo batazi. Nico gihe Yesu yaziyemo rero, aravuga ngo ndarambiwe no kubona abantu benshi batwazwa igitugu, ndarambiwe no kubona abantu benshi bahora mu bwoba, ndarambiwe no kubona abantu benshi banyagutwabo, ndarambiwe no kubona abantu benshi bicwa ntihagire kirengera, ntihagire bavugira, ndarambiwe no kubona abantu benshi bapfungwa ntihagire ubaburanira, ndarambiwe no kubona abantu benshi bari mu bibazo ariko batagira kivugira. Yesu arahaguruka arababwira ngo mpwemu uhora hari kuri jewe, kuko yandobanuje amavuta kugira ngo nze kubatangariza yuko ababoshwe barekuwe, impumyi zihumutse, abarindirwa mu mabohero barekuwe, abari mu bibazo bitandukanye bagiye kubisohokamwo, abari mu bitaro bitandukanye bagiye kubisohokamwo, abari mu madeni atandukanye bagiye kuyavamwo, abari mu karenganyo gatandukanye bagiye kukavamwo. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icubahiro. Igihe niki cyuko Yesu ahagurutse akaza gutabara, kuko amarira y'abapfakazi yamaze kumushikira, amarira y'imfuvyi yamaze kumushikira, kuko imfuvyi nyinshi ziranyazwa ivyazo, abapfakazi benshi baranyazwa ivyabo. Rero Yesu yavyumvise, amarira y'imfuvyi n'abapfakazi, amarira y'abapfungiwe ubusa yamushikiriye. Yesu arahagurutse araje gutabara, kuko uhoraho yashavuye. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, humura, umaze igihe kirekire usenga, wararize bihagije, uraryamukarira, ukavyukurira, ukirigurira, ariko nagira nkubwire ngo humura, suko Yesu atumvise agahinda ufise, suko Yesu atabonye amarira yawe. Yesu yarabonye amarira yawe kandi n'agahinda ufise yarakumvise. Niyo mpamvu ahagurutse aje gutabara. Imana yacu nishimwe kandi Yesu ahabwe icubahiro. Arahagurutse aje gutabara. Igihe ni ikinyene ko ibyanse guhinduka bihinduka, igihe ni ikinyene ko abanyabwibone bagiye kubona ibara, igihe ni ikinyene ko abishize hejuru bagiye gusubizwa hasi bagacishwa bugufi. Imana yacu nishimwe. Igihe ni iki nshuti yanje, igihe ni iki cyuko abanyazwa ivyabo bagiye kubisubizwa, igihe ni iki cyuko imfuvyi n'abapfakazi
bagiye kwirugwa. Igihe niki inshuti mukundwa uri kuranyumviriza, ivyo urimwo sindabizi, aho uri sindahazi, ariko nkuzanira itangazo rivuga ngo igihe niki Yesu araje gutabara kandi ahindure n'ivyanse guhinduka. Ivyari bimaze igihe kire vyaranse guhinduka, Yesu araje kubihindura. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, iri jambo ni iryawe, iri jambo ni iryawe. Birashoboka umaze igihe kirekire nawe uri mu bibazo bitandukanye, birashoboka umaze igihe kirekire hari ibyawe biboshwe, birashoboka umaze igihe kirekire hari ibyawe banyazwe, birashoboka umaze igihe kirekire upfunzwe cyangwa uri mu bitaro, birashoboka umaze igihe kirekire wararenganijwe bihagije, ariko nagira nkubwire ngo humura, amarira warize Yesu araje kuyaguhanagura. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Nshuti mukundwa uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana, nagira nongere gutangarize iri tangazo zivuga ngo ineza y'Imana iracahari, ntaho yagiye iracahari, kandi Imana yacu ivyawe irabizi kandi irabibona. Umunsi umwe utazi n'isaha utazi uzikangura usanga ibintu vyahindutse. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Niri jambo ry'Imana rero Imana yampaye kugira ngo dusangire kuri uyu munsi. Nshuti mugenzi wari kuranyumviriza, Imana yo mwijuru igumbugisha, kandi Imana yo mwijuru ikomeze kukurinda, Imana yo mwijuru ikomeze kukwirura, Imana yo mwijuru ikomeze usanze hema hejuru yawe. Tugiye gusenga Imana, aho uri nawe uzamura ikiganza dusenga n'Imana. Mwami Yesu ndagushimiye, gushimiye kuri Imana ugira neza bugaca bukira, ugira neza umunsi ku wundi, ugira neza umunota ku wundi. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndagushimiye kubwira ijambo mpaye kugira ngo ushikirize ubwoko bwawe Mana. None rero nyemerera Mwami, unyemerere umuntu wese yumvirije iri jambo, ikiganza cawe Mwami Imana gikiza kimukoreko. Mwami Yesu uhindura ivyanse guhinduka mu vyiwe no mu biwe, mu izina ryawe ryera Kristo. Uhindura ivyanse guhinduka bimaze igihe kirekire, Mwami Yesu Kristo umugirire neza, muhindurire ibihe n'amateka. Uzobukoze Mwami, urakoze ndagushimiye kuri Imana ugira neza. Senze nizera ko vyose uvyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeramwo, amen. Murakoze. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Mwari kumwe na Pastor Celestin Gahungu. Shalom shalom. Birashoboka ko ibihe byagukomerera, niba ufite urufunguzo rw'ibikubaho byose, niba ufite ijambo rya nyuma ubuzima bwawe, nimutuze umutima atwitayeho, aho zashavuye kiza ababaye, nimukomere Yesu arabishoboye. Nimuhumure Yesu arahari, nituze umutima Yesu atwitayeho, aho zabashavuye akiza abababaye, nimukomere Yesu arabishoboye. Nimukomere Yesu arabishoboye, nimwihangane mukomeze urugendo, Yesu arabishoboye. mwakoze kuba mwashoboye kudutega abiri bakunzi mwese ba radio haguruka. Aniho hagarukiye ivyo mwateguriwe. Ndakengurukiye abagize uruganda rwa radio haguruka bakoze ibishoboka byose amakuru n'ikiganiro biraboneka. Ndashimira kandi no uri mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Ndabike banuye musigara amahoro naho mu makuru yacu yo mu minsi iri imbere. Abagararikiye
muri Tito 1:16 Yesu kuri bamwe canke Yesu ku bandi agira ati muragowe mwebwe banditsi na mwebwe bafarisayo mwiyorobeka kuko mupfira ibiyaga n'ibihugu ku murongo wo mwinjiza idini ryanyu ryamara kuryinjiramwo ukamukwegera mu nyenga akagorwa kabiri kubarusha kandi ababwira ati muragowe mwebwe banditsi namwe bafarisayo mwiyorobeka kuko mubakira imbaza abahanuzi mugashariza n'ivyibutso by'intungane mukavuga muti iyo tuba twariho mu gihe cy'abasokuru nituba twarabafashije kwica abahanuzi kuko niko mushinga intahe ubwanyu ko muri abana babishe abahanuzi none rero nimuzuze ingero y'abaso baremeza ko bakimana ariko batayihakana mu bikorwa byabo kuko ari abayobe abagarariki n'abanatakiza na kimwe bashoboye gukora baremeza ko bakimana ariko batayihakana mu bikorwa byabo kuko ari abayobe abagarariki n'abanatakiza na kimwe bashoboye gukora abagira ati muzorokoka guta igihano cy'inyenga kuko mu bahanuzi n'abanyabwitonzi be n'abanditsi agiye kubarungikira bamwe muzobicayo abandi mubabambe abandi mubakubitire mu masinagogi yanyu mubatuze mu bisagara byanyu byose kugira amaraso yose y'intungane yasheshwe abagire uhereye ku yahaberi nico gituma turinde Yerusalemu canke Yerusalemu ati yewe Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ukicisha amabuye aho warunguwe
haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka